Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Mu kiringo c'isasa risanzwe rya Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 inama nshingamateka yarabandanije itora amabwirizwa ku neza y'abene gihugu. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya gatandatu Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 inama nshingamateka yarakoranye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kugira yige yongere yemeza ikirangamisi c'ibikorwa izorangura kuva ku igenekerezo rya gatanu Nyakanga gushika ku igenekerezo rya 12 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022. Ivyo bikorwa bikaba vyasozerewe n'akaryo keza kubagize ibiro vy'inama nshingamateka ko kumenyesha mu ncamake ivyaranze ibikorwa bakoze mu ngendo z'akazi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Afrika y'Epfo no muri Azerbaijan. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka akaba yaribukije ko igikorwa cyo kwakira amadosiye yabifuza kuja mu bakomiseri bagize umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ko kizorangira ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 9 ry'uku kwezi kwa Nyakanga. Kuva kuwa 22 Myandagaro gushika kuwa 2 Nyakanga aho yari yagiye aserukira Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka Abel Gashatsi yaritavye inama mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho yabonanye n'abashingamateka n'abakenguzamateka bo mu bihugu vya Afrika, Parlement Panafricain. Yashikirije ko ibiro vy'inama nshingamateka y'uwo muryango wa Panafrika washizweho bigoranye cane, abagize ivyo biro baboneyeho gushimira igihugu c'u Burundi biciye ku mukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi kukuntu yatanze interano zidasanzwe kugira ibibazo byo gushiraho urwo rwego bive mu nzira. Hama cane ibibazo ahanini vyigwa cari kibazo kijanye na COVID-19 hama n'ibijanye n'inzara muri kuri no mugabane wa Afrika. Aho nova ko ari nko ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri barashoboye kuraba hirya no hino ico bise agenda 2063 muri Afrika, agenda igihugu ca Afrika donc continent Afrika yotera imbere cane n'ibijanye na règlement intérieur ya Parlement Panafricain kugira ngo ishikore neza. Murazi neza ko baheruka gushiraho sombiro bigoranye cyane. Hama ico twabonye rero cane barakishimira Burundi abarongoye iyo nama nshingamateka y'ibihugu vya Afrika kuri implication bwagize biciye cane kuri Nyeniteka mwebwe nyene kubera mwari musanzwe muri mu rugo rwego muhamenyereye ku ntererano mwaterereye kugira ngo ivyo bibazo bive mu nzira. Ivyo barabishimye ndetse bakenguruka cyane. Baravuze ku bijanye n'ingene ibikorwa bigenda vy'urwo rwego byo n'amashinga amateka, baravuga ko bafise ibibazo bijanye n'uburyo, les moyens de fonctionnement que l'Union africaine yofata urwo rwego nk'izindi nzego kugira ngo ibaronse uburyo bashobore gukorera neza nk'ayandi manama nshingamateka asanzwe akokira Union africaine. Hama bakaranavuga ko les parlements nationaux zo kwimplika cyane kugira ngo ibijanye n'ama traité n'ama ratification binyaruke, kuko baravuga ko hari ibirarane byinshi basaba ko hoba implication y'amanama nshingamateka y'ibihugu kugira ngo ivyo rero binyaruke. Rero harabaye guhanahana ivyumviro nko kuri ico baramenyesheje ko ubundi ayo ma traité ayo ma ratification cane ababikorerwa muri executive twebwe biza ari uko baba vyabanze kumvikanwa ko n'abashikiranganje babijejwe cane abimigenderanire. Ku kijanye n'abashingamateka baja guserukira ibihugu muri uwo muryango w'inama nshingamateka ya Afrika, amenyesha ko hariho bamwe bagerayo aho gukora igikorwa cabajanye bakaja mu bindi bigatuma igitigiri gisabwa mu kwemeza ibikorwa kigorana. Agatera kama abashingamateka bagenziwe kuja baritwararika cane gutanga icegeranyo c'ibikorwa bagiyemwo. Hama rero baravuga cane ku bashingamateka basanzwe baduserukira muri urwo rwego mu bihugu byose, baradeplora yuko harimwo bamwe ahanini
badaparticipa nk'uko bikenewe, ndetse hari abagenda gukora bagacagenda mu mashopingi ntibaboneka, bigatuma koromu ibagora. Kuri ico naho nyene baza ko twabamenyesheje ko boza baratanga amaraporo uko bamashikirije abashinga amateka ntibakore, baraheza bakabishikiriza ababajejwe, maze ababajejwe nabo bikenewe bibaye ngombwa bakabahindura bakabasubiriza abandi. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nawe kuva ku igenekerezo rya 12 kugeza ku rya 15 Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2022 yaritabiriye ibikorwa bidasanzwe vy'ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gisagara ca Kinshasa, ahariwe yararongoye iyo nama. Bahuriyeyo n'abandi barongozi batandukanye. Bakaba bayaze basaba ko mu bijanye n'umutekano na politike batokwirengagiza umukenyezi kuko nabo bafise inguvu atari izo gusiga inyuma. Muri processus dope barimwo kubera intambara iri ngaha à l'est, boshiramwo abakenyezi. Aha twaravuga le processus de Nairobi, murabizi ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yama yayitavye, twarasaba ko boshiramwo abakenyezi. Hariho na processus dope ya Angola, naho nyene turasaba ko bashiramwe abakenyezi kuko twagiye dusanga mu bihe vy'intambara abakenyezi n'abana aribo novuga bikorera tout le fardeau. Aho rero iyo mission de plaidoyer hose twarayaga tukabafasha gufata des stratégies zo kugira muri ivyo vyo kuzana amahoro abakenyezi nabo babe barimo. Ariko kandi kubera ko ico gihugu naco gitanguye kwitegurira amatora, bazogira amatora mu mwaka uza, twaranabasaba no muri processus politique ko abakenyezi batabasiga inyuma, cane cane ko twasanze nkuko ngaha mu Burundi biri abakenyezi constitue une force bagira inguvu kuko ni benshi, naho twasanze 50% barenga ikozwe n'abakenyezi. Bikumvikana ko muri ivyo vya politique batabibutse wosanga hariho ingufu zikomeye ziriko zirasigara inyuma. Mu rugendo nyaniteka umukuru w'inama nshingamateka nawe yagize mu gihugu ca Azerbaijan kuva ku igenekerezo rya 28 Ruheshi kugeza ku rya 3 Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2022, nyaniteka Geraze Daniel Ndabirabe yagize ati kwari ukugira ibihugu bitagira aho vyegamiye bikomeza iryo huriro ry'ibihugu bitafise aho vyegamiye. Yaraba ibihugu none alinye ubundi carimwo nyamukuru kwari kugira ngo ivyo bihugu biranforce bikomeze bitsimbataze iryo huriro ry'ibihugu none alinye bidafise aho vyegamiye, kandi kugira ngo barabe ikindi bokongera ko kijanye nuko bari basanzwe bakora, navyo baza gusanga ari ukuhoba rezo, ikintu kimeze sinzi ukuntu umuntu yokivuga, tuvuge urunani rezo, urunani rw'ibihugu none alinye bidafise aho vyegamiye, ku buryo bakabikora ku buryo nk'igihugu kimwe kimwe gishobora kugenda kibana n'ikindi gutyo bahanahana nka kumwe igitangurirwa cubaka ugasanga bimeze nk'inzu y'igitangurirwa. Ibyo kari bihugu byitwa yuko bidafise aho vyegamiye kuko bagiye gusanga ko ari nguvu uno munsi, inguvu udashobora kwibagira, inguvu z'ibihugu bidafise aho vyegamiye ari nguvu udashobora kwibagira, na cyane ko vyabaye ico gihe hari no mu ntambara yari muri Ukraine. Urumva ko ibintu byari bifise intumbero, bikaba nkako kuko tugiye gutora abategerezwa gusubirira biro, le président la présidente yagumye ari wa wundi, ariko baca batora ivyegera vyiwe aba vice batatu, umwe wo muri Venezuela, uwundi wo muri Libya, uwundi wo muri Palestine. Murumva ko ivyo abantu bamwe cyane ibihugu bimwe bitari gukunda, ibihugu by'Iburayi ibintu bitari gukunda na gatoyi, ariko niko babikoze
kandi abo twaciye tubatora. Murumva rero ko ari contrepoids kugira ngo koko ibibazo vyabo, ibibazo ibyo bihugu bifise, ibyo bihugu abo bene gihugu bo muri ubwo burere tuvuze nayo ibibazo vyabo bishobore kumvikanwako. Muri ya ntumbero nziza yo guserukira bene gihugu ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 6 Nyakanga umwaka wa 2022, inama nshingamateka y'u Burundi yarakiriye umugwi w'intumwa zigizwe n'abashingamateka n'abakenguza amateka bo mu gihugu c'Ububirigi kubijanye n'ubukoroni, aho hari hatumiwe n'uburongoye umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe. Izo ntumwa rero zikaba zarashikirije ikizigenza mu gihugu c'u Burundi, aho umushingamateka Utere ari nawe yari yaje arongoye uwo mugwi yasavye ko bobaha uburenganzira bwo gukorana n'umugwi severe. Une nouvelle génération politique de la Belgique. Et heureusement, la colonisation est déjà longtemps derrière nous. Déjà 60 ans. Kuturi hano novuga ko tururunganwe rushasha mu bijanye na politike y'ingoma y'Ububirigi. Haheze igihe kirekire habaye ubukoroni mu gihugu c'u Burundi, kuko haheze imyaka 60 yose ubutungane ku vyabaye ku bukoroni butegerezwa gukora. Nico gituma twaje kubumviriza nk'uko nabivuze mu ntango. Vyongeye nidukekeranya ko intandaro y'ivyagiye biraba mu Burundi yaturutse kuri kahise ku bukoroni. Harabaye akarenganyo kimonogoje mu gucura bufuni na buhoro, na cane cane ugaruka rw'u Burundi. Igihambaye nikazoza ku bene gihugu b'ibihugu vyacu, Burundi n'Ububirigi. Igikomeye nuko Ububirigi bwiyemeza gusubiza hamwe n'u Burundi. Turipfuza rero cane kumenya ibimaze gushikwako mu bikorwa bimaze kurangurwa n'umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha severe. Byo bavyiza abashinga amateka n'abakenguza amateka b'Ububirigi nabo baronse uburenganzira bwo gukorana n'uwo mugwi. Ati byo duhimbara cane no mu bikorwa bimwe bimwe mugiye muradushiramo. Nyakubahwa mukuru w'inamashinga amateka namwe bashinga amateka bagenzi bacu, ku izina ryabo twagendanye ndabashimiye cyane kuri kino kiganiro tugiranye. Monsieur le Président, honorable, chers collègues honorables, je vous remercie au nom de la délégation belge pour cet échange de vues. Mwijambo yashikirije Nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe yarababajwe no kubona haheze imyaka ishika 60 amatati n'imvururu vyabibwe n'abakoroni bidatorewe inyishu, eka nizo mpande zibiri zegwa n'ivyo bibazo zidahuye ngo zivugana amaso mu yandi kugira barabu kuri ivyo vyose vyabaye. Bagenzi bashinga amateka b'igihugu c'Ububirigi, kuri uyu munsi uri hejuru igenekerezo rya 6 Nyakanga umwaka w'2022, ni umunsi utazokwibagirwa mu mateka y'igihugu ca Repubulika y'u Burundi n'ubwami bw'Ububirigi. Tutibeshe ntawo kwemeza ko uyu munsi wagenwe n'izo mpande zose. Ibi ni Imana yabikoze kubera ko imyaka yari ibaye myinshi cane. Iki kibazo gihagaze ku matati yaturutse ku bukoroni kandi kidafatiwe ingingo yo gushirwa ahabona. Bene ingorane ntibakiganira amaso mu yandi kugira ngo bavugane ukuri ku vyabaye. Kuva Ababirigi batwara igihugu c'u Burundi mu gihe c'ubukoroni, bubaye ubwa mbere ikibazo cega bashoboye kwicara hamwe kugira ngo bavuge ikibazo cabo imbona nkubone. Nubwo Uburundi bwari bwarasavye imyaka myinshi, ibihetangabo vyinshi, ibisokuru n'ibisokuruza ko ico kibazo cerwa, ariko bikananirana. Dushimira Imana ko yabukoze uno munsi bikaba. Ibara ryaguye mu Barundi ryo gucurwa bufuni na buhoro n'abanyamahanga bakorotse mu gihugu nk'imvura ya rusama, bitwaje inkoho n'amashapure, baza basambura imico n'imigenzo myiza vyaranga Uburundi n'Abarundi, baratoteza bene gihugu, babarimamwo amacakubiri, basambura uburongozi bwabo, bica indongozi, batako babiba mu mitima y'Abarundi izankano zishingiye ku moko. Abene Burundi basubiranamwo baratabagurana. Iryo bara riba mwariko murakokeza mubiba ikibi mu bose rimwe,
mwerekana ko abarundi batangana, ko hari abavutse kugira ngo bame bategeka abandi n'abavutse kugira bame bakorera abandi, ndetse n'ubwenge batabunganya. Ako kabi kabishe karyanisha miryango na karyanisha ntara ni mwebwe mwagateragiye mu Barundi. Intambara zose zagiye ziraba zikaba zaturutse kuri urwo rwango. Mwaradusamburiye igihugu cyari ciza cyane kandi cyari gitunganije neza, haba mu miryango, mu burongozi bwubaha ibisokuru n'ibisokuruza. Ibyo byose murabitabagaza, muduhinduramwo abacakara, mudutwara ubutunzi dufise. Inka 124 murayora ku bwami mwezi Gisabo. Izo nka zaravyaye zirakamwa amata n'umwavu zirawutanga. Umuntu haruye ubutunzi bwovamwo na mamiriyade n'amamirida mu mafaranga y'abanyaburaya. Izo nka zo kwinjiriza igihugu uravye imyaka ihaciye zinyazwe Uburundi. Nimwagarukiyaho kugira ngo muteshe agateka Abarundi baserugo bakubitirwa imbere y'abana n'abagore babo, kugira ngo mutwereke ko turi munsi y'ibikoko, naho nyene n'ibikoko bifatwa neza. Twarumvise n'abandi banyamahanga mu bagenzi banyu b'Iburaya na Amerika bavuga ko umwirabure atamutima afise, ari munsi y'igikoko, afise agahanga gafyase, atabwenga afise. Kandi ibyo vyiyumviro nivyo mwagendeyeko. Koko muturaba amaso mu yandi, mubona tutari ibiremwa abantu, mubona ko tudafise ubwenge, mubona ko vyari bikwiye ko mudukorera amarorerwa nk'ayo mwadukoreye. Hoho muribaza ko twababara, ko nimbwa yikubisi babari ukamenya ko yababaye, kuki mweho mutatubabariye? Ko mwaje mutwigisha Imana mukadukura kuri gwacu, mubona ko mwasenga kuturusha, mwadusahuye ivyo Abarundi birondereye, mudutwara abakenyezi n'abana, aho mwoshobora kudusubiza agateka k'ubuntu mwatwatse kugira ngo twumve ko twonezerwa. Uno munsi rero ko Imana yabazanye kugira twige ikibazo turaba n'amaso mu yandi, mwigore ntimushavure, mudutunge mutuburane, kuko ntimwoshavura kurusha uwabangamiwe. Mudukundire, mwemere tuganire, maze mutubwire ikibagenza, hanyuma mutubwire nimba turi mukuri canke turi mu binyoma. Twumvise ikibagenza, mugabo ntimuratubwira ko ibituriko turavuga ari ukuri canke ari ibinyoma. Mu bihe bisanzwe iyo abantu bafise ingorane bahamagara umuhuza, ariko twebwe kubera ko turabashinga amateka nta muhuza dukeneye. Ni vyiza kubwirana akari ku mutima, akaba arico gituma tugiye kubatega amatwi mutubwire ikibagenza. Twabyumvise bimwe intangamarara, ariko ubwo muzotubwira byinshi mu bihe biri imbere. Turazi ko nguko twabivuze mwatumwe, turabona ko benshi muri mwebwe mukiri bato, ni muri asaza cyane. Bivuga yuko turabona ko abavyeyi banyu babatama mwasize hariya mu gihugu cya Royaume de Belgique, aribo babatumye kugira ngo nuze noneho tuganire kino ikibazo kitoroshe, ikibazo gikomeye, ariko tukaba tubasavye yuko mwoshikama tukazoganira atagukebana, tukaganira atagushikuza birimo, atanu kwihuta birimo, kugira ngo tuze dushike kukuri twifuza, ukuri kuzubaka imibano hagati y'ibihugu byacu bibiri, Ububirigi n'u Burundi. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi akaba yasozereye ico gikorwa cyo kwakira uwo mugwi w'abashingamateka n'abakenguza amateka b'Ububirigi, abasaba ko bokora nk'uko babivuga, borangiza uno mwaka igikorwa cyo kuvugana ukuri no kunywanisha kuri izo mpande zibiri bigeze kure.
nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo y'130, ibikorwa vya leta bikurikiranirwa hafi n'umushikiranganje wa mbere agenwa n'umukuru w'igihugu abanje kwemezwa n'abagize inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, bamwe bose bagatora ukwabo ku bice birenga ica kabiri c'abazigize. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya ndwi Nyakanga umwaka w'2022, inama nshingamateka yarakoranye kugira yemeze izina ry'uwo nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yizeye mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Ibikorwa vyarangiye banyakubahwa abashingamateka bemeje 100% izina rya Lieutenant General mu gipolisi Ndirakobuca Gervais nk'umushikiranganje wa mbere mushasha wa leta y'u Burundi. Nyeniteka Gerazi Daniel Ndabirabe akaba yabanje gusoma ubutumwa bwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi burimo umwidondoro wa nyakubahwa Ndirakobuca Gervais imbere yuko banyakubahwa abashingamateka bamwemeza. Ibirori bijanye no kurahira kwiwe muri ayo mabanga mashasha bikaba vyaciye biba ku muhinga mu uwo munsi nyene igihe c'isaha 9 n'igice mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabene gihugu bose. Aha akaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, naho ubutaha.